Umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni yaragiranye inama n'abayobozi bakuru b'amashirahamwe yegukira leta n'ayandi isanzwe ifisemwo imitahe kugira bavugane kubijanye n'uburyo ayo mashirahamwe arihana na leta. Kari nakaryo ko kwihweza igituma amashirahamwe amwamwe ataco ashikana muri leta. Mu mashirahamwe yahawe ijambo harimwo Onatere, aho umuyobozi wayo yerekanye ko igituma idatera imbere ari uko igikoresha abakozi ba kera kandi bahembwa amafaranga menshi gusumbya ayo binjiza. Ikindi ko hari amadeni leta itarabasubiza kandi ikaba ikoresha abakozi batize kaminuza, ni kuvuga bazobereye muri uwo mwuga. Ibibazo nk'ivyo nivyo n'uburongoye Sokabu Ndagijimana Charles yashikirije. Umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni amenyesha ko ikikiri intango kigira n'iherezo. Yabivuze mu gukebura abaconona amatungo ya leta bibaza ko ari ivya leta. Asaba kandi ko amashirahamwe yose akwiye kugira isuzuma kugira amenye uko ahagaze, ashiraho kandi n'integuro yo guteza imbere ishirahamwe. Nta kintu kibaho kitagira iherezo, n'isi turiko izogira iherezo. Iyo nyifato rero y'abakozi ba leta canke iyo nyifato y'abarongoye ayo mashirahamwe canke abayakoreramo yukumva yuko ibya leta gusesagura gusa muri leta irahagaritswe. Ufise amatwi yumve amenye yuko nimba kera byarabaye ikabana imyaka itari mike hariho umunsi n'umwaka Imana yarebye bizongerako abantu bumve ko babwirizwa guhinduka. Ntibazotangura kuvuga ngo isi n'ijuru biratwubamyeko nk'uko umengo ntibaburiwe. Ico ni icambere. Ikigira kabiri nuko ishirahamwe iryo ari ryo ryose rikore isuzuma officiel, rikore isuzuma kugira ngo rimenye ingene rihagaze, rishireho integuro yo kuzamura ishirahamwe canke kuriteza imbere. Hari agakeneye kuzamurwa kubera ahagaze neza, mugabo k'avance par recul dafashijwe kugira ngo uvaho utera intambwe nta bisivya asubira. Iyo plan de redressement rero canke kwiteza imbere ni ikijamwo ibi bikurikira. Kimwe nuko hajaho le principe d'évaluation des performances basées sur le résultat. Abakozi bose umwe wese kuva ko hejuru gushaka kuhasi akaba afise agakontra kiwe agendana k'imirimo ajejwe n'icyo abwirizwa gushikako. Harimo kandi gukurikiza amategeko ajanye n'akazi, amategeko agenga ishirahamwe, amategeko agenga igihugu n'ibindi n'ibindi. Hakaba no gukurikiza ingingo n'intumbero ziba zahawe.